Kuri wa mbere igenekerezo rya gatandatu Kigarama umwaka w'2021 ikigo c'abikorera utwabo CFCIB Chambre de Commerce et de l'Industrie du Burundi cagendeye kaminuza y'ubuhinga y'Igitega basanzwe bafitaniye amasezerano y'ubucuti mu gushigikira no guteza imbere imigambi y'ugwaruka ku banyeshure baciga kuri iyo kaminuza hamwe n'abahejeje mu kubigisha ubuhinga bwo kwitunganiriza imigambi kwishira mu ngiro hamwe ndetse no kwironderera isoko. Ayo masezerano bakaba bayagiriraniye kuva mu kwezi kwandamukiza k'uyu mwaka w'2021 nkuko bimenyeshwa na muganga CNN François Xavier umwigisha kuri za kaminuza akaba n'umushakashatsi arongoye igisata c'ubushakashatsi kuri kaminuza y'ubuhinga y'Igitega IPG. Ico kigo kije hageze kuko kizofasha kurondera ugwaruka rufise impano zitandukanye biciye mu vyo baba bakuye mu mashure hamwe no mu bushakashatsi bwabo. Akavuga ko bafise n'umugambi wuko ugwaruka gose ruza muri kaminuza y'ubuhinga IPG bogira umwitwarariko ukwironderera akazi bagatanga ku bandi boye kuguma barindiriye ko leta ari baronse ubuzi. Ugwaruka gose na cane cane uruza ngaha muri kaminuza y'ubuhinga y'Igitega bagira uwo mwitwarariko ukurondera. Murabona ko ikibazo cyo kazi ari kibazo gikomeye cyane gihambaye muri kino gihugu cacu. Rero twifuza yuko abo duha ubumenyi baba bafise mu zirikanye wabo yuko bategereza kwironderera ubuzi, kandi nkuko mwayibonye ko twabatembereje ahatandukanye mwabonye yuko bamwe bamaze kugira ico bashitseko. Twifuza rero yuko ubuzoza wese tuzoza turamushiramo uwo mutima ukurondera ico yokora gishasha kugira ngo ashobore kwironderera akazi mbere agahena bene wabo. Kubafise imigambi bakayicarika ngo nibaje ku kivi batangure bakore, binashobotse baje hamwe kaminuza y'ubuhinga nayo ngo ntacitazokora mu kubashigikira. Ico twobahanura nuko boja ku kivi. Keshi na keshi ugwaruka rakunda kuvuga ngo turafise imigambi mugabo tubuze uburyo. Mugabo mwabonye beshi bariko barakora bakoresha iminwe yabo, kabona ko bakoresha uburyo buke cyane bushoboka. Ariko ugwaruka gwishana imigambi je novuga nti batangure baje ku kivi, kuko nuzoja gusaba nuko agenda yerekanye ico atangiye gukora. Imba ari ikintu kimwe yakoze mugabo agenda yerekana ico. Ubundi kuvuga ko umuntu afite umugambi mugabo uri mu mutwe gusa ataca arakora yerekana biragoye nuko hagira no mufasha. Rero nibaje ku kivi batangure bakore, bibaye ngombwa baje hamwe batangure bakore, hanyuma ibindi bizoza bukiye bazoterebera bukiye. Ubu turafise abantu batanguye ngira ngo batanguze 2030 kwa bageze ku miliyoni 40. Ubwo n'uburorero bwereza bwerekana yuko umuntu yatanguye gukora ibindi byose beza bikaza mu nyuma. Urongoye kaminuza y'ubuhinga y'Igitega IPG Federico Nkurunziza yabagenduje iryo shure anabereka imigambi mwimwe iriko irarangurwa n'ugwaruka gwiga kuri iyo shure hamwe n'abamaze kuva kuri iryo shure bamaze gushika ku rubuga bagatera intambwe mu gukora imigambi itandukanye. Aha twovuga nk'umwigeme wo muri quartier Rango Anikeira Ishimwe aciga ariko akora tugenegene mu kujisha utuntu twiza two gushariza muri quartier Musinzira. Naho bagendeye kandi umunyeshure akora udufuko two gutekeramwo tubora dukozwe mu buryo bwo gukingira ibidukikije, aho aduhingura mu mpapuro ziba zarakoze. Muri karera ya kabiri bagendeye uwaciye ku ishure ry'ubuhinga IPG afise uruganda ruhingura amapave akogwa mu bicupa n'ibishashe vyahora vyonona ibidukikije, aho wasanga vyandagaye hirya no hino mu bisagara. Aho hose bagiye baraca ubwo gwaruka rwamenyesheje ko inyuma yo gushigikirwa n'iryo shure kaminuza ry'ubuhinga ya Gitega IPG bakarangura iyo migambi yabo, ubu baronka uburyo bwo kwibeshaho batarinze kuzerinze ndetse bakanaha akazi urundi gwaruka. Ariko nubwo biruko bagasaba gushigikirwa kuko ubu ivyo bakora biba bike kuvyo bakiriya babo bakenera. Jamari Nizigiyimana asaba ibi bikurikira: twakeneye amamashini ashobora kudufasha muri ico gikorwa kugira ngo dushobore kurosika byinshi nk'amatoni 50 ku kwezi, ariko kandi dushobore gukorekta amaplastike yose amadeshe yose mu Burundi, hama dushobore gutanga akazi tuve ku bakozi 5 dukoresha no munsi, dushobore kongera kwa abakozi 200 ko 225, hama ikindi gihe bagwire uko uruganda ruzogenda rurakura. Mu gutera intego ugwaruka, Denis Shimirimana umunyamabanga mukuru w'ikigo c'abikorera utwabo CFCIB amenyesha ko ubwo bucuti bafitaniye n'iryo shure kaminuza y'ubuhinga ya Gitega IPG buzogirira akamaro ugwaruka kuko bazona bashigikiza n'uburyo.
turifuza ko twogira ihanishwa y'imigambi. Muri iryo hanishwa y'imigambi tukaraba ko mu wa mbere tutomuha udufaranga dutuma atangura buhoro buhoro, ari 2 miliyoni ari 3 miliyoni kugira bihe n'inguvu abandi guhiganwa. Ico ni cambere. Ica kabiri nuko iyo migambi tuzoba twafashe gukora twoca tubakurikirana mu mabanki ko kugira amabanki ashobore kubaha udufaranga. Irya banki y'ugwaruka bije nejo yacaye gukora, n'irya banki y'abapfasoni nawe nyene niyo yaje gukora. Mbere binashobotse hakagira n'abandi novuga bagira neza abafasha Burundi bashobora kuvuga bati na twebwe twofasha nabo nyene tubagirire tubabwire aho tugeze. Mbere kugira ivyo bintu bimenyekane turifuza yuko radio televiziyo y'igihugu n'ayandi maradiyo n'ibindi binyamakuru boza baragendera abo bantu kugira ivyo bintu bimenyekane n'abarundi bamenye ibintu biriko birakogwa. Nivyo vyonatuma ngira na leta isanzwe ishaka gufata mu mugongo ugwaruka igira inguvu gusumba ibonye vya gwaruka ruriko rurakora ku rubuga. Abo bariko bakora iyo migambi basaba urundi gwaruka gukura amaboko mu mpuzu. Twese kugira bishoboke twarubahutse, utubahutse ngo utangure bitoyi bisha bigorana. Benshi bibaza ko umutahe bazowuronka ari uko barose ibifaranga byinshi, ariko twebwe twatanguje dukeyi, turabanza turadevelopa produit gushikaho umuntu aronka produit ashobora kwerekana, hamuyeretse agashobora kuvuga ati ndafise umukiriya canke ndafise umuntu yo gufata mu mugongo. No bahamagarira ko gukura amaboko mu mpuzu, bakura ivyo vyiyumviro mu mutwe bakabishira mu ngiro bakoresheje uburyo buke bashobora kuronka, kuko gato karakura niko bavuze mu Kirundi. Tubamenyeshe ko iyo shirahamwe CFCIB rifitaniye ubucuti n'ayandi makaminuza yo mu Burundi, na kaminuza y'Ingozi na kaminuza y'ibiyaga binini y'Ikiremba.